iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muriko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kaze mu makuru yo kuri ino saha mugiye kuyashikirizwa na Oriane Tangishaka. Mu Burundi umumenyeshamakuru Jeremy Misago yari yaburiwe irengero kuva ku musi wa gatandatu yatowe. Ubu turamubashikirije ku mugaragaro dushimira ubwa mbere kinyamakuru Iwacu. Barumvise akamo twahora twamaze ko turatera ngaha yuko igihe cyose hari umuntu batabonye bavuze bitura ubwa mbere inzego. Uyo n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye. Urubanza rwa Kabuga Feliciano rwakomeje kuri uyu wa kabiri Irahe mu Buholandi, yagirizwa ivyaha vya genocide. Andi naho leta ya Mali yahagaritse amashirahamwe yigenga afashwa n'Ubufaransa. Ayo makuru yose tuyabashikiriza n'ayandi yavugwa hirya no hino ku isi no mu karere. Abagwanyi b'umugwi Boko Haram bishe uno musi wa kabiri abasirikare batari musi ya 10 b'igihugu ca Chad hafi y'urubibe na Nigeria. Iyo nkuru yatangajwe na leta ya Chad. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi. Abo basirikare ba Chad bari barungitswe mu mugambi wo gushiraho ikirindiro c'abasirikare kw'izinga rya Buka Tuyorom hagati y'imihana yahitwa Ngubua na Kaiga. Aho niho umurwi Boko Haram wakoze ibitero bitari bike mu myaka irangiye. Abagwanyi ba Boko Haram bakoze ivyo bitero mu gitondo c'uno musi kuwa kabiri, bica abantu 10 bongera bakomeretsa abandi batari bake. Ibitero vya Boko Haram vyatanguye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu mwaka wa 2009, vyahitanye abantu barenga 350, bituma abandi miliyoni n'imiliyoni bahunga ingo zabo. Uwo mugwi warakwiragiye mu karere k'ikiyaga Chad mu burengero bwa Chad, aho abasirikare b'ico gihugu Nigeria na Niger bamaze imyaka itari mike batana mu mitwe n'abagwanyi bawo. Naho habaye utwigoro tugutuza abo bagwanyi, barisha abasirikare ba Chad 92 bakomeretsa abandi 47 mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2020. Leta mfata kibanza ya Chad yiyemeje kongereza ibirenga inshuro zibiri igisirikare cayo mu mpera z'umwaka wa 2022 kugira ihangane n'ibibazo vy'umutekano, harimwo ibitegwa n'abagwanyi b'abayisilamu bakorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu. Igisirikare ca Chad kiriko kandi gihangana n'abagwanyi ubutegetsi bakorera mu buraruko bw'igihugu hafi y'urubibe na Libya. Urakoze Fidel Nyongabo. Kandi naho umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yakiriye kuri uno musi wa kabiri perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, niwe mukuru w'igihugu wa mbere bahuye mu mabanga yiwe. Fidel Nyongabo aratubwira ibindi. Umwami Charles wa gatatu afise imyaka 73 muri iki gihe yakiye perezida Ramaphosa mu bubaye bwa mbere mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu. Perezida wa Afrika y'Epfo ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bakiwe icese n'umuganwa William, umuhungu mukuru w'umwami Charles wa gatatu, ari kumwe n'umufasoni wiwe Kate mw'ihoteli iri hagati mu gisagara ca Londres. Nibwo rugendo rwa mbere umukuru w'igihugu wo mu mahanga agize mu Bwongereza kuva Donald Trump yigeze kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, agize urugendo mu mabanga yiwe muri ico gihugu ari kumwe n'umufasoni wiwe Melania mu mwaka wa 2019. Umwami Charles wa gatatu yamwakiye mu nyuma yaho ari kumwe n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla ku kirimba cabo Buckingham Palace, aho vyari bitegekanijwe ko haba ibirori vyo gufungura mu nyuma yaho. Bitegekanijwe ko President Ramaphosa agendera ikibanza ca Westminster Abbey gushira urugori rw'amashugwe ku kaburi k'umugwanyi yagiye ku rugamba atamenyekanye n'ibuye ry'icibutso ca Nelson Mandela yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Bitegekanijwe kandi ko Ramaphosa ashikiriza ijambo inama nshingamateka y'Ubwongereza, yongere abonane n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak. Leta y'igisirikare ya Mali yategetse amashirahamwe yose atari ya leta harimo n'ayatanga imfashanyo akaba azihabwa n'Ubufaransa guhagarika ibikorwa vyayo mu gihugu. Ibindi Eugene Mukankusi arabidushikiriza. Itangazo rya guverinoma ryasomewe kuri televiziyo ya leta ORTM
mu mugoroba w'ejo kuwa mbere rivuga ko icyemezo cyafashwe nyuma y'uko Ubufaransa butangaje ko buhagaritse imfashanyo mu rwego rw'iterambere kuri Mali. Ibyo byabaye mu cyumweru gishize kandi Ubufaransa buvuga ko byaturutse ku mpungenge z'uko Mali ikorana n'Uburusiya mu bijyanye n'abacanshuro baturuka mu itsinda Wagner. Ubufaransa bwakomeje kurega Mali kuba ikorana n'abacanshuro b'Uburusiya, ibintu guverinoma ya Mali yahakanye ivuga ko abahari ari Abarusiya batanga imyitozo gusa. Ubufaransa bufite umubare munini w'imiryango itegamiye kuri leta butera inkunga mu bikorwa by'ubutabazi muri Mali biha za serivisi abaturage batishoboye mu gihugu. Ubufaransa bwasobanuye ko buzagumishaho imfashanyo y'ubutabazi nubwo buzaba buhagaritse imfashanyo ku bijyanye n'iterambere. Mu itangazo, Traoré yavuze ko guverinoma y'inzibacyuho yafashe icyemezo cyo guca ibikorwa byose by'imiryango itari iya leta bikorerwa muri Mali biterwa inkunga y'amafaranga n'ibikoresho na tekinike n'igihugu cy'Ubufaransa, harimo n'ibyo kwita ku kiremwamuntu. Iryo tangazo ryanumvikanishije ko Ubufaransa mu guhagarika imfashanyo byari bigamije guca intege no gushaka kwigaragaza neza hagambiriwe guhungabanya no gushyira Mali mu kato. Iryo tangazo rikomeza rinavuga ko imfashanyo y'Ubufaransa kuri Mali ari nk'iyo gutesha agaciro, ikoreshwa mu buryo bwo kugaragaza abayobozi nabi no gushyigikira imitwe y'iterabwoba ikorera ku butaka bwa Mali. Uyu munsi ni wa gatatu imikino y'igikombe cy'isi ibera muri Qatar. Argentine ni imwe mu ma ekipe y'ibihugu yahabwaga amahirwe yo gutangira neza, yamara ku buryo butunguranye yatsinzwe umukino wayo wa mbere na Arabia Saudite ibitero 2-1. Mugenzi wacu Tim Ishimwe aratubwira uko Argentine yavyakiriye. Ikipe y'igihugu cya Arabia Saudite ibaye nkikuraho urujijo rw'uko Argentine iyobowe n'igihangange Lionel Messi idashobora guhangarwa. Umukino wahuzaga amakipe yombi mu gikombe cy'isi kibera muri Katari warangiye Arabia Saudite itsinze Argentine ibitego 2-1. Argentina isanzwe izwi kwiharira ibikombe bya shampiyona yo muri Amerika y'Epfo, aho kuri ubu yari yarangije iyi shampiyona idatsinzwe na rimwe, byabaye nk'ibiha icyizere cy'uko iza kurangiza uyu mukino iwutsinze bitewe n'amateka ubwayo izwiho, hakiyongeraho ko Messi yari yabashije gufungura izamu rya Arabia Saudite mu minota ya mbere y'umukino ubwo yinjizaga penaliti. Ubwo byahise biba igitego kimwe cya Argentine ku busa bwa Arabia Saudite. Argentina ariko yasaga nk'iyoboye umukino, yatangiye kugaragara nk'idafite amahirwe yo gutsinda nyuma yo kwinjiza ibindi bitego 3 nyuma ya penaliti, ariko umusifuzi akabyanga, ibyari bigiye gushimangira ubudahangarwa bwa Argentina. Mu minota ya nyuma y'igice cya mbere nibwo Arabia Saudite yarungurutse mu izamu rya Argentine, igitego cyayo cya mbere kiba kirinjiye gitsinzwe na Saleh Al-Shehli, igitego cyahise gicecekesha abafana ba Argentina. Ku munota wa 52 w'igice cya kabiri cy'umukino, Arabia Saudite yongeye kureba mu izamu rya Argentine ubwo Salem Al-Dawsari wambaye nimero 10 yabanzaga gucenga abakinnyi babiri mbere yo gusunikira ishoti riremereye mu ncundura za Argentine, umukino ukarangira ari 2-1. Hervé Renard, umufaransa utoza ikipe ya Arabia Saudite, yavuze ko uyu ari umunsi w'amateka ku ikipe ye yihanangirije ibihanganye mu mupira w'amaguru. Yumvikanye avuga ariko ko iri atari iherezo kuko bafite indi mikino 2 iri imbere kandi ikomeye. Ku rundi ruhande, Argentine yavuze ko yatsinzwe kubera amakosa yayo ariko igiye kwita ku mikino iri imbere. Amakuru yose yagizwaho hirya n'ino ku isi muhejeje kumva, n'ayandi mushobora kuyasanga kuri www.radio-yacu.voa.com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio Yacu. Mu kanya turabandanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika. Mu Burundi, igipolisi cyatangaje ko umumenyeshamakuru Jeremy Misago yaraburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu yatowe, kimenyesha ko yari yaroye mu masengesho mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza.
mu nyubakwa y'urwego rw'igihugu rujejwe ugendereza niho umumenyeshamakuru Jeremy Misago yerekaniwe hari ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano niwe yamuhereje abaserukiye ikinyamakuru cigenga iwacu akorera. Icabona nyamukuru yari umukuru mu rwi w'igihugu ujejwe atakazi na muntu CNDH. Mu kwerekana umumenyeshamakuru yari yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi uheze nk'uko amasoko atandukanye yabwijwe rya Amerika, hari abandi bamenyeshamakuru bo mu gihugu hagati batari bake. Jeremy Misago yagaragaye yambaye umupira w'amaboko maremare w'umuhondo n'ipantaro yirabura byo mu myambaro yo gukoreramwo ikarashishi no kwinonora imitsi. Yabwiye amenyeshamakuru bagenzi be ko amadeni y'umurengera ariyo yamutesheje umutwe yibagira kubwira abo bari kujana kwerekana umugeni ku bavyeyi biwe ku munsi wa gatandatu k'urugendo rwasivye, maze ahitamwo kuja kwambariza Imana mu misozi ya Magara mu ntara ya Rumonge mu manuko bushiye uburengero bw'igihugu. Hariho abantu kubera nk'umuntu agusabiye nk'amahera mwishira hamwe haragera ikiringo iyo kirenze haca haja ko amande yiyongerako canke bakamwirukana mwishira hamwe. Ku wa gatandatu nko mu masaha ya 2:00 naciye ntangura kumva ntameze neza, ntameze neza nyene numva mfise intege nke, umva byari kubera nyene ivyo bibazo nyene. Hanyuma inyuma yaho naciye mfata telefone ndayizimya, hanyuma ncafata agasakoshe kanje, hama ndafata Bibiliya na kantike nikarane nkunda kwiyandikira mu tuntu twanda atariyo ku kazi. Ku masaha ntibuka navuye mfata urugendo rwo kuja mu ntara ya Rumonge aho bita ku Magara. Hari hano ku musozi hajya kuri centre Magara, hejuru hari ama antenne, aho hantu rero abantu barakunda kuza kuhasengera. Nanjye nari maze kujayo, rero nsanga vyanjemwe kujayo, candagenda urumva aho telefone no birazimije no kwibuka ngo ngarukana kenge abo twari gufatana urugendo ndababwire nti ivyo urugendo ntiba ivyo nta na kimwe nigeze nibuka. Yavuze ko atayindi ntumbero nimwe yari afise mu kuja ku Magara ya Rumonge ata muntu amenyesheje. Nabanzanye twaje tuganira nyene tuganira neza, ndashika ngaha baranyinjiza ngaha, hanyuma carankura ko ya minota nari nambaye, cavuga ati buricara ngaho, hanyuma abaje bagomba muganira. Abaraza turaganira, ndababwira ibinyene ndababwiye, hanyuma mpejeje kubibabwira abacambaza ati none urisire ko ivyo uri kuravuga ari we uri kurivuga uri normal. Ntego je ndi normal. Ngo urisire ko ari wowe nyene. Ntego ngoya ngo banza ugende uryame tuzosubira kukubaza ejo watekanye, ngo ushobora kuba atari wowe uri kurabivuga. Mu gatondo baca baraza kunsohora, kuva mu gatondo ntibasubiye kunyinjiza ahantu banyugarana, kandi nta nipingu basubiye kunjirako. Ntawe nobeshera, nta n'umuntu yigeza nkankamira, nta n'umuntu yigeza ngikintu, nta n'umuntu yigeza ngira ikintu na kimwe. Uretse gusa umuntu nasanze hariya mu Rumonge niwe yambwiye ngo ni wowe watumye duhangayika. Cambuga nti nijewe nyene urumva vyashitse. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano yashimiye ikinyamakuru cigenga iwacu avuga ko cerekanye ingendo nshasha. Ubu rero turamubashikirije ku mugaragaro dushimira ubwa mbere ikinyamakuru iwacu. Barumvise akamo twahora twamaze ko turatera ngaha yuko igihe cose hari umuntu batabonye babuze bitura ubwa mbere inzego zijejwe gukora amatohoza kugira ngo zikora akazi kazo zimurondere ka buhinga. Turabashimira rero muri ico kinyamakuru kubera kuko ubu baritura inzego kandi bazitura hakiri kare. Novuga hakiri kare batanguye kuvyandika, twarabonye mu binyamakuru. Twobahanura yuko ikindi gihe imbere ko bavyandika muri ibyo binyamakuru vyabo bobanza kwitura inzego. Muri ibi bintu vy'amatohoza uko uteba umunota ugenda ni kukuri gutera kugora kumenya canke gutera kuzimangana burundu. Amenyeshamakuru bashatse kumenya impamvu muri video Misago yashize ahabona yaboneka kebaguzwa nk'utinya umuntu ari ruhande yiwe, n'icatumye hadashoboka aje muhira akimenya ko abantu bahangayikishijwe n'ibura ryiwe. Ni ngorane ziwanje kajewe kabuntu. C'est pas normal kuko nawe urumva yuko bitari normal. Ntibiri normal urumva ari ivyo umuntu yateguye ntibushobora gutegura ibintu nk'ivyo. Muri video ndavyibuka ivyo navuze. Sinibuka uko na telefone nazimije telefone yanje. Nivyo navuze muri video. Ahajya nariko ndaraba umuntu yari yinjiye, nakubwiye ko ahajya ahantu nari nicaye ku ruhande gato yuko hariho umuhana, hariho ahantu hasobanije kujya kwisobanura, hari umuryango winjira. Hariho umuntu rero yari ahagaze ariko aravugana n'umwana wiwe, abaguma bandanguruka nkuko, hanyuma nkampindukira kuraba ivyo arivyo kubera bariko baravugira amaja inyuma yanje ngaho mu kigo. Naho umumenyeshamakuru Jeremy Misago yatahutse mu biwe amakenga ku vyoba vyamushikenye zinacahari. Ni kubera iki harinze kuba iyo nzira yo kubanza kumwerekana niba yari yaroye mu masengesho vy'ukuri harimo ikinyegezwa muri iyi dosiye. Ni kumwe mu bahinga abibujumbura atashimye ko umwidondoro w'umenyekana yabwijwe rya Amerika. Igipolisi n'umumenyeshamakuru Jeremy Misago bavuze ko inzego z'umutekano zamutoye zimaze kubona video yashize ahabona kuri uyu wa mbere ku Mutaga. Umwe mu bakurikiranira hagufi politike y'u Burundi yabwijwe rya Amerika ati arahejeje gucira amanota President Ndayishimiye amaze igihe ahaciye hose mu makungu abemeza ko mu gihugu ciwe uwunyurujwe akitura inzego z'umutekano atorwa kandi abahohotera abantu ubwiwe abikurikiranira kugeza bahanywe. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
amakuru ya radiyo ijwi ry'amerika arabandanya. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo uno musi wa kabiri yagabishije ko umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu wakwiragiye mu karere ka Sahel muri Afurika yo mu burengero ushobora kugeramira ibikomeye. Uko muradutunga mu buhinga bw'ivyuma dusa akabazo, ariko reka tubandanye ku nkuru yerekeye Dr Theoneste Niyitegeka yarekuwe. yari amaze imyaka 15 muri gereza. yari yariyamarije kuba umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2003 mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari we mu rugo mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajepfo y'igihugu. kugira ngo mbabwire yuko koko muri gereza ariko hashingiwe ku cyaha kitari giteganyijwe mu itegeko rica mu ngingo ya 11 igika cya 4. Ibyo rero umunyamategeko ntabwo yize ateganya ko ibikorwa biri muri iyo ngingo bizahanwa nk'aho bifatwa nk'aho ari icyaha. Ariko jya nagiye muri gereza uza kubibaza mu nkiko zitandukanye, ariko akabura dosiye ya Niyitegeka umucamanza abe yareba niba koko naraburanye tubishingiye yuko yabonaga batunze ariko ntabone urubanza. Kugeza n'ubu rero urubanza rwa Niyitegeka Theoneste ntabwo rugaragara anuza ariho urugo ruhari. SNLG nayo arbigira yarabuze. Ikindi cya kabiri yahawe igihano imyaka 15 ishingiwe ku ngingo ya tegeko navuze ya gatatu ingingo ya 14 igika cya mbere agace ka 4 harangeneye agenda muri imyaka 15 yenerwa n'abantu ariko badashingiye ku mategeko y'igihugu byo mushinga amategeko yavuze. Kugeza n'ubu umucamanza nasabye ko yareba iyo dosiye yo mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye yajya kureba ibyo bibazo mufunze muri ubwo buryo icyaha n'ibihano bidateganyijwe n'amategeko atareba urubanza bavuga ko ndaburanye. Urwo rubanza rero ntarwo SNLG nayo yasanze mu gitabo cyarwo rutanditse urubanza ruhari, ahubwo hari akemeza gusa gafunga Niyitegeka. None se Dr Niyitegeka kuvuga ko wafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko, hari gahunda wowe ufite kusaba kurenganurwa kugira ngo uvuge uti nubwo mwandenganije ni mumpe indishyi y'akababaro mwanteye? Ikibazo ubu gihari ntabwo gifite Niyitegeka, gifite na leta yafunze. Ubu mba dosiye y'iki gihugu muzamubonamo ko hari umuntu bita Dr Niyitegeka Theoneste wabaye mu gereza imyaka 15 akabamo ku cyaha bikorwa ko bibujijwe muri iki gihugu n'umushinga amategeko atarigeze avuga ko bibujijwe kuko muri bubone muri ya ngingo navuze. Icya kabiri ushinga amategeko ntabwo yigeze ateganya yuko muri ya ngingo nababwiye 14 itegeko rya gatatu harimo ibihano byagendewe bageneye icyaha bagenera ibihano baza kubaza birananirana bahanye n'abandi banyarwanda bafite nanjye rero ubwo nyine muri urwo rwego nyine abandi bose ubuzima mwabayeho. Tubwire muri make kugira ngo abakumva muri kano kanya ku ijwi rya Amerika bakumve, Dr Niyitegeka yabagaho ate buri munsi? Muri gereza iri hariya mu musozi wa Muhongo bita gereza ya Rubavu, cyangwa benshi bageze kuri gereza ya Nyakiriba, ahantu hakonje cyane biteye ubwoba. Imibereho yaho akunze kwisobanura kuri ya YouTube yitwa Niyitegeka Theoneste nababwiye, ariko nkubwiye mbese akantu gakeya gahari. Kugera muri iyo gereza ya Nyakiriba bagufunze uzakirwa n'ikizenga bita Yorodani babanza kugutishamo buri munsi nyine. Iyo kintu bita Yorodani abantu benshi bahahurira n'isanganya. Abasaba leta y'u Rwanda kugisiba rwose niba leta y'u Rwanda yifuriza neza abanyarwanda bafunze. Icyo kizenga cya Yorodani nicyo mwidumbaguzamo, nicyo babadumbaguzamo, ni ikizenga kimaze iki, kigamije iki? Yewe nabonye ari ikintu amatorero yari yarakoze ngo bazajye babatirizamo, aho kukibatirizamo n'ubu baza kukibatirizamo abadivantisite nabo babonye ko nk'abasaba n'abadivantisite kutongera kukibatirizamo ko ahantu hatwara ubuzima bw'abantu, ahantu hangije abantu bahinduka bagira ubumuga butandukanye. Abasaba cyane leta ntihagere ikirebe n'ibitanakize menye ko icyo kintu gihari. Niyitegeka nagiyemo kenshi, bankubitiyemo, baryamishijemo ibikomere byinshi cyane bibi bintu tuzira iki nta
ntacyo nibarebe yuko ikintu kiva mu nzira umuntu ahabwa uburenganzira bwe ariko byo ku ikintu cya Yorodani bakomeze kugishyiramo abantu. Birumvikana niyo ugisohoka muri gereza, ariko se hari gahunda waba ufite mu mutwe yenda udashaka gutangaza amagingo, ariko se kuje mu gihe u Rwanda rwitegura kujya mu yandi matora akomeye y'umukuru w'igihugu, iyo gahunda nawe uratekereza kuzayitabira? Muri iki gihugu cyangwa mu bindi bihugu byose nta muntu kamara kuyobora igihugu baho, nta ngombwa no kuba akitekereza. Ariko muri iki gihugu mwumvise ko hari abanyapolitiki bandi bose kumva ibitekerezo byubaka igihugu cyangwa bigira abanyarwanda ku bibazo bafite nka Museveni, Ingabire n'abandi. Ibyo rero byose rero uwazakenera kwiyamamaza yaba nyakubahwa Paul Kagame, yaba undi nk'uko nabivuze madamu Victoire Ingabire cyangwa n'abandi bose, uzahita muzaba ibitekerezo byiza. Ntabwo rero niyitegeka ariwe kamara. Dr Theoneste Niyitegeka, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze, ugira akazi keza. Urubanza rw'umunyemari Kabuga Feliciano rwakomeje kuri uyu wa kabiri mu rwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko n'amasentare mpuzamakungu mpanabyaha irahe mu Buholandi. Kabuga akurikiranwa ibyaha bya jenoside. Mugenzi wacu Themistocle Mutijima yakurikiranye uru rubanza. Mu iburanisha rya none humviswa abatangabuhamya babiri b'ubushinjacyaha batari basoje ubuhamya bwabo mu maburanisha aheruka. Abo ni Kabu 009, ubuhamya bwe bwari bwasubitswe ku mpamvu zishingiye ku burwayi, ndetse na Kabu 032 utararangije ubuhamya bwe ku wa kane ushize kubera ikibazo cy'igihe cyabaye gito. Kabu 009 wari wabwiye urukiko ko yahoze mu mitwe y'interahamwe n'impuzamugambi mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi. Ubuhamya bwe bwasubukuwe ahatwa ibibazo n'umunyamategeko Françoise Mate wunganira Kabuga. Uyu mutangabuhamya wakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda gufungwa imyaka 30 nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside. Igice kinini cy'ibazwa rye cyakorewe mu muhezo. Nyuma ye hasubukuwe ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya Kabu 032 watangiye kubutanga mu cyumweru gishize. Kabu 032 wumvikana nk'uwahoze mu nzego z'ubutegetsi zo mu Rwanda za mbere ya jenoside, yabajijwe n'umushinjacyaha aho yaba yarabonye Kabuga mu 1994 n'igihe yamuboneye. Undasubiza ko Kabuga yamusanze ku biro bya radio RTRM ku itariki ya 17 y'ukwa kane mu 1994 ari kumwe n'abandi bantu bamuherekeje atashoboye kuvuga bari bo. Kabu 032 avuga ko mu bari kumwe na Kabuga icyo gihe harimo n'umusirikare. Abajijwe niba yarumvise ibyo Kabuga Feliciani yaganiriye n'abanyamakuru n'abayobozi ba RTRM, Kabu 032 yasubije ko atabyumvise kuko abasirikare barindaga iyo radio batemeye ko yinjira. Icyakora nyuma yaho Kabuga asohokeye, uyu mutangabuhamya yavuze ko yabashije kwinjira mu cyumba cy'ibiganiro studio cya RTRM, hanyuma akabona abanyamakuru bayo babiri bafite ibikomere ariko atamenye intandaro yabyo. Uyu wavuze ko atamazemo igihe kirenze iminota 2 yabwiye urukiko ko yasohokanye na Gahigi Gaspari wari umwanditsi mukuru wa radio RTRM. Avuga ko ari we wamubwiye ubutumwa Kabuga yarazaniye abakozi b'iyo radio. Uwo ngo yamubwiye ko RTRM ari ya Kabuga Feliciani yaraje kureba ibyabaye nyuma yaho ibisasu birasiwe ku nyubako ya radio no kureba niba radio ubwayo itasenyutse. Mu magambo y'umutangabuhamya Kabu 032 asubirira mu rukiko ibyo yabwiwe na Gahigi, Kabuga yarazanywe no gutera abanyamakuru umurava kugira ngo bakomeze akazi kabo nk'ibisanzwe. Kabu 032 akavuga ko Kabuga yasabye abanyamakuru ba RTRM n'ubuyobozi bwayo kudacika intege kubera ko ibyabaye byatewe n'intambara igihugu kirimo kurwana n'inyeshyamba za FPR, bityo nabo bakomeze kugaragaza aho inyenzi ziri. Umutangabuhamya yanabajijwe ku butumwa bwabaga bukubiye mu biganiro byatambutswaga na RTRM mbere y'ihanurwa ry'indege y'uwari perezida Juvenal Habyarimana. Kabu 032 yasubije ko bwari ubutumwa buhamagarira abantu kwanga abatutsi, buvuga ko ari abanzi bakorana na FPR. Ahandi yo radio ikavuga ko abashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha ari abanzi. Yavuze ko mu biganiro byayo RTRM yakoreshaga kenshi ijambo inyenzi, abanyamakuru bayo bashaka kuvuga ku ngabo za FPR inkotanyi, abatutsi bose ndetse nabo mu bwoko bw'abahutu bafatwaga nk'ibyitso by'izo nyeshyamba. Umushinjacyaha yamubajije niba hari ingaruka mbi ubutumwa bwa RTRM bwa mbere ya jenoside bwaba bwaragize mbere y'icwa ry'uwari perezida. Aho umutangabuhamya yavuze ko na mbere y'icyo gihe hari ahantu hatandukanye abatutsi bagiye bibasirwa bakicwa, abandi bagahunga biturutse ku byatangajwe na RTRM. Aha Kabu 032 yatanze ingero ziri mu rupfu rwa Bucyana Maritini wari umuyobozi mukuru w'ishyaka Sederi.
avuga ko nyuma y'aho RTRM itangarije ko inyenzi arizo zamuteze igico zimwicira i Butare, abatutsi bari baturanye n'urugo rw'Igikondo mu mujyi wa Kigali bahizwe n'impuzamugambi n'interahamwe baricwa, abandi barahunga. Ahandi umutangabuhamya yavuze ko ibiganiro bya RTRM byabaye intandaro y'ubwicanyi ku batutsi na mbere ya jenoside ni mu cyahoze ari segiteri Biryogo ya komini Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Umucamanza N Bonomi yabajije umutangabuhamya uburyo yamenyaga amakuru ajyanye n'ubwo bwicanyi, ariko umushinjacyaha asaba ko icyo kibazo cyasubirizwa mu muhezo kuko igisubizo cyacyo gishobora gutuma imyirondoro y'umutangabuhamya imenyekana. Iburanisha rya none ryasubitswe ibibazo by'ubushinjacyaha kuri CAB 032 nanone bitarangiye. Umucamanza N Bonomi yongera kumwibutsa ko atagomba kugira uwaganira nawe ku buhamya azatanga muri uru rubanza. Ubwunganizi bwa Kabuga bwo ntiburahabwa umwanya wo guhata ibibazo uyu mutangabuhamya w'ubushinjacyaha. None umunyemari Kabuga Feliciani ntiyari mu rukiko, yakurikiraniye iburanisha mu cyumba cya gereza hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu. Karirimbo katwibutsa imikino, sport n'imikino. Igikombe c'isi kirabandanya muri Qatar. Kuri uyu musi wa gatatu vyagenze gute? Kuri telefone ndi kumwe na mugenzi wanje Edi Gwema yakurikiranye imikino. Vyifashe gute Edi? Urakoze cyane Oriani Itangishaka. Imikino y'uyu munsi ni imikino yakinwe n'amakipe agize amatsinda C na D. Ni ukuvuga imikino hafi itatu imaze kurangira, aho mu kanya twakurikiranaga umukino wahuzaga ekipe ya Polonye n'ikipe ya Mexique. Uwo mukino nawo ukaba urangiye ari ubusa ku busa. Nabwira abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko uyu mukino wari umukino ukomeye cyane, impande zombi zagaragaraga ko zinganya ingufu, ndetse ikipe ya Polonye ikaba yigeze kubona penalty yaje guterwa n'umukinnyi kabuhariwe w'iyo kipe Robert Lewandowski, ariko umuzamu wa Mexique akaza gukuramo iyo penalty. Umukino ukaba urangiye ari ubusa ku busa. Bivuze ko muri iri tsinda rya C ikipe ya Arabia Saudite ariyo iza ku isonga. Iyi ikaba yatunguye abakunzi b'umukino w'umupira w'amaguru ubwo yatsindaga ikipe y'igihangange Argentine ibitego 2-1. Bivuze ko muri iri tsinda C Arabia Saudite niza ku mwanya wa mbere, hagakurikirwa Mexique na Polonye binganya inota 1-1, hanyuma ikipe ya Argentine ikaba ariyo ya nyuma ifite ubusa. Ikindi nababwira nuko habaye nanone imikino yo mu itsinda D, aho ikipe ya Denmark yanganyije na Tunisia. Iyi Tunisia ikaba iri mu makipe ahagarariye umugabane wa Afrika, yo ndetse na Senegal, Cameroon, Maroc, Ghana nayo. Hanyuma mu kanya rero ruraba rwambikanye muri itsinda nanone rya D, aho ikipe y'Ubufaransa yinakwibutsa abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ari nayo ifite iki gikombe cy'isi, ikaza guhura n'ikipe ya Australia ahari mu itsinda D. Uyu mukino ukaza gutangira ku isaha ya 3 ku isaha y'Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Uyu mukino ku bakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane abari mu Rwanda, umunyarwandakazi Salima Kansanga akaza kuba ari mu basifuzi 4 baza kuba bari muri icyo kibuga, akaza kuba umusifuzi wa 4. Twababwira kandi ku munsi w'ejo Oriani Itangishaka nanone hazaba imikino 4 yo mu matsinda na F. Umukino wa mbere uzaba neza mtondo ku isaha ya hano muri Amerika, ubwo ni ukuvuga masaha ya nimugoroba yo mu gicuku mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ikipe nako bizaba ari 5 zo mu karere. Andi makipe ni Maroc na Croatia, Ubirigi buzahura na Canada, Espagne ihure na Costa Rica, Ubudage buhure n'Ubuyapani.
Oriane. urakoze cyane Edi Gwema. Ni hano kuri radiyo ijwi ry'Amerika buri munsi amakuru yerekeye igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Aho rero ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno munsi. Mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka. Ndashimiye Nadia Taha yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro mwumvise. Murakoze cyane, mugire umugoroba mwiza.